Kubabwira yuko mukanya tuca twakira nkuko nari nababwiye ati kino kiganiro nko mbisanzwe mubizi yuko ari kiganiro kidufasha kugira ngo tumenye ibiba biriko birarangurwa hirya no hino. Twamaze kuronka rero abashitsi bacu bamaze gushika murabona ko ibintu bimeze neza magatiwe no munsi. Reka ndabaha ikaze. Murakoze cyane. Nibaza ko mwoca mugira ko mwidondora ko baradukurikirana kugira ngo bamenye mbega nibandi baza kuganira no munsi mu kiganiro ca Be Live Show. Ego murakoze cyane je nitwa Alain Joseph Atungimana nkaba naje mva mu ishirahamwe ry'abize inyifato imibano n'imibereho ego gitwa psychologue sans vacances mu gifaransa. Merci beaucoup turaguha ikaze nibaza ko nawe twidondora tunaguha nikaze kandi ubwira kandi mu kiganiro. Murakoze nanje nitwa Nsengiyumva Remy nkaba nkora mu ishirahamwe gitwa Healthnet TPO. Ni ishirahamwe mvamakungu rifise icicaro cyaryo muri Pays-Bas Amsterdam. Mwaje muva mu ahantu hari different navyumvise umengo ni henze. Ego. Uno bisi rero mushaka ko ariko baradukurikirana mukavuga ati uno musi nawo ni gute ko twari tumenyereye za Mutualité Solisi za Star Times n'izindi. Uno musi rero murumva ko twarose abashitsi bandi bashasha novuga batawe wa mugambi wo kugira ngo bamenyekanishe ibintu byabo uko twama tubivuze. Nibazi ko batuzaniye byinshi bonagira ko mbere batubwira mutuzaniye iki. Murakoze cyane tubuzaniye ibintu byinshi mugabo ntitubazanye bidandazwa nkuko muravuga Mutualité Solisi. Gusa twebwe tubazaniye ubumenyi tubazaniye novuga ibintu ntungamagara na cyane cyane ko tuza kuyaga cyane ku magara yo mu mutwe ingwara zo mu mutwe ubuzima busanzwe. Yego. Yego. Nibaze yuko wodusigurira neza Remy ingwara zo mu mutwe hari benshi bashaka kuba bariko baradukurikira bagaca bibaza bamene ku mutwe kubera mu mutwe turazi hari ingwara nyinshi ziba zitandukanye ni ingwara zo mu mutwe izihe exactement. Imbere ahubwo yuko twovuga kumbure ingwara zo mu mutwe ngira ngo yavuze ikintu yahereye ko ati uyu munsi tuyaga ku byerekeye amagara yo mu mutwe. N'umutwe ibintu byose birangukira mu mutwe. Amagara yo mu mutwe n'amagara iki gihimba c'umubiri murazi yuko ari gihimba gikomeye arico gitwara ibindi bihimba nico gituma umuntu yiyumvira nico gituma umuntu akora ibimutunga nico gituma umuntu ashobora kubana neza n'abandi ni naco gituma kandi umuntu avuga ibitumbereye akaroranya no gukorera ahari n'ibimukikije bigatuma ashobora gukora yiteza imbere akagirira akamaro wenyene ubwiwe umuryango ndetse n'igihugu. Igihe rero umuntu ico magara yo mu mutwe atameze neza ivyo ntibishoboka. Ivyo ntibishoboka. Rero nciye mbandaniriza ko ibijanye n'ingwara zo mu mutwe rero nizo ziza guhungabanya n'ivyo kintu cyose kiza guhungabanya uwo muntu mu mibano yiwe mu mvugo yiwe mu mibereho yiwe bigatuma kandi aheza ngo ntashobore gukora bya bikorwa by'iterambere ugasanga ntiyumvira nk'abandi kenshi n'abandi bagaca bamuraba nk'uko umenga n'umuntu ateye ukundi kubera atashobora kwiyumvira nkabo cyangwa ngo avuge nkabo mbere bagaca bakura ngaho bakamukumira. Yego abivuze neza Remy aragerageje kudusigurira ni kimwe mu bintu novuga mu miryango yacu mu mibereho yacu iyo tubonye umuntu agize ingorane z'amagara yo mu mutwe nkuko bivuze kenshi usanga abantu baragereye bakavuga ati reka duhebe n'uwacu abo baba bariko baradukurikirana rya tuzi ko ari ingwara ihari zirahari ingwara nyinshi zituma umuntu ibintu bihinduka musanzwe muzivura bigenda gute mwatunganije iki kuri byerekeye ayo magara yo mu mutwe. Murakoze cyane turiko turavuga amagara yo mu mutwe kumbure tubanze ntidushimike ubwa mbere ku ngwara muga twumve amagara muri rusange kuko amagara ni meza. Rero umuntu aragira amagara meza yo mu mutwe aho agira imibereho myiza aho agira inyifato nziza aho agira imigenzo myiza mu kibano bakavuga ati nakaratunganye. Rero twumve ko muri ico gisata c'ubugwa neza naco kiri mu magara yo mu mutwe
kugira ngo tugerageze gutandukanya amagara yo mu mutwe n'indwara zo mu mutwe, kubera ko indwara zo mu mutwe ziza mu gihe amagara yo mu mutwe yatosekaye atameze neza. Rero nka twebwe muri rusangi ni ishyirahamwe risanzwe ryitaho amagara yo mu mutwe, na cyane cyane ko twakira abantu, ugwaruka, abavyeyi, abakiri bato, abakuze, tukabafashisha ibiyago mbogoramutima. Ego rero nibwo buvuzi dufise, si imiti dutanga, si binini dutanga, mugabo umuntu aremerewe arakeneye ico kiyago mbogoramutima kugira ngo asubire kuba umuntu yitunganije. Ego ubivuze neza ati ntitwoshimikira cyane ku ndwara ariko n'amagara yo mu mutwe aragira. Uravuze ati mubaha ibiyago, mbega nko mwege musanzwe mubakurikirana n'iryari mubona ko umuntu ashobora kugira izo ndwara bivanye kubera ko numva mubaha ibiyago baba babuze ikiyago ikihe mu miryango baba bayemwo mu ahandi hose kugira mumenye yuko abakeneye ikiyago mu mugarurire ubwenge bw'iwe niko navuga. Ibihungabanya umuntu bigatuma amagara yiwe babona yuko atameze neza, cyane cyane ayo mu mutwe. Kubimenya, urabona abantu barafise ubugena babayeho. Hariho ibintu naho bitoba byanditse ahantu na hamwe, uko abantu babayeho usanga umenga baravyemeranije. Ico gihe kenshi umuntu kugira gume muri bwa bugwaneza yarahereje kuvuga, aguma muri uwo murongo. Iyo uroye inyuma y'uwo murongo hariho ibintu biba bitanguye kononekara. Rero kugira ngo umuntu amenye yuko umuntu bari kumwe mu kibano afise mwe n'ivyo bibazo, hariho ibintu baraba. Ariko ubwa mbere tuvuye muri ya magara afatiye ku bugwa neza yo mu mutwe, umuntu agira atabanye neza n'abandi, hariho ibibazo bisanzwe ducamwe mu buzima, navyo nyene bikadutera ihungabana. Ariko wanashaka muri ico gihe umuntu akerekana ibimenyetso nk'uko umenga yoba afise indwara yo mu mutwe, ariko toca bafatira ko ubwo nyene ngo ni indwara yo mu mutwe. Biba bivana n'ihungabana ryabaye. Iryo hungabana biba bitewe n'ibibazo duhura navyo mu buzima bisanzwe. Turabura abantu, turatakaza ivyacu, birasha, haraba impanuka, abantu bagapfa, tukabona ibindi bintu biduteye ubwoba, bigatuma tugira uruhagarara muri twebwe n'umwitwarariko w'ivyo bintu byaduteye ibibazo, bigatuma duhungabana gatoya. Ariko kubera umuntu arafise inguvu, ububasha, inguvu z'umutima niza ahabwa n'abandi bo mu kibano kubera bamushigikiye, bamuhaye bya biyago mbogoramutima bavuze, agaheza akabivamwo bidatevye. Murabizi iyo umuntu yabuze uwiwe wakunda arababara akajanwa, ukabona yuko umuntu ari mu mubabaro, hamwe yerekana nk'ibimenyetso byoshaka gusa n'akabonge dufate. Mugabo muri ico gihe hariho umwanya bimara. Iyo binyarutse kugenda ni wa muntu yagumye agwana kugira asubire muri wa murongo w'ubuzima, ya magara yiwe yo mu mutwe asubire amere neza. Ariko hari aho bishika umuntu akaneshwa, biva ku bituma byinshi. Rero indwara zo mu mutwe biba bivanye n'igihe umuntu amaranye ubwa mbere ibimenyetso kugira uvuge yuko afise indwara zo mu mutwe. Ivyo bimenyetso navyo bikaza gufatira kuri ya migenderanire afitaniye n'abandi. Ndega akora ibitunganya, akora ibiroranya, aratekanye, bya byiyumviro. Mbega ivyiyumviro vyiwe yiyumvira neza, ivyo ashikiriza mu maso y'abandi nivyo. Afatira kuri ya mvugo akoresha, avuga ivyumvikana n'ibindi bimenyetso vyinshi. Mbega arashobora gukora akazi kiwe kamutuma yibeshaho kandi akabeshaho n'umuryango nk'uko yahora. Iyo rero hagize ibihinduka muri ivyo bintu, bikanka kumbure yuko aja gukora akazi yahora akora, bikanka ko yitaho ibintu yahora yitaho mu kibano, canke ukabona atanguye nuko none ibintu bivana n'indwara bafise,
iyo rero abantu niho batangura kubona bati harya muntu ashobora kuba afise akabazo ku bijanye n'amagara yiwe yo mu mutwe. Ego muradusiguriye byinshi bitandukanye Alain, ashobora kuba n'umuntu ariko aradukurikirana kuri uno munsi akavuga ati none ko bajya abantu baje bavuye mu bisata bitandukanye abagashaje badusigurira ivyo mu mutwe batubwira ko hari abo baha novuga ibiyago bitandukanye canke bakabafasha mu buryo bunaburiye hama bagatora inzira ko twumvise hari ingwara nyinshi mu bikorera he ni muri bande kugira ngo abariko baradukurikirana babimenye bashobora kuba batariko baratahura neza abo muri bo. Ego murakoze mu ntango z'ikiganiro mwatubajije buti muri bande mwavuye he nari navuze ko naje mva mu ishirahamwe ry'abize ivy'inyifato imibano n'imibereho ryitwa Psychologie sans vacances. Ni ishirahamwe ririko rikorera mu kibano na cane cane aho twakira abantu navuze tubaha ubufasha mbogoramutima haba kugwaruka haba ku bavyeyi cyane cyane abavyeyi tukabafasha kugira ngo turinde abana babo kugwa muri ya mitego y'ingeso zitaroranye. Aha rero nicagiye dufasha abavyeyi kugira ngo bashobore kugira ubufasha bubereye ubuvyeyi bubereye bagire ingene baherekeza ugwaruka mu kubarera nibe vya bindi yandero ifatiye kuvyo umuvyeyi yabayemwo ariko ifatire kuvyo umwana arimwo ivyo ashaka no kumwerekeza mu buzima bwuzuye. Aha rero kugira ngo tubarinde vya biyayuramutwe tubarinde bwa busambanyi zandaza abakobwa bavyara bakiri bato batifuza tubarinde zangeso zose zituma umuvyeyi akomereka yiyumvira ngo umwana wanje yataye umurongo. Ariko tuongere kandi dufashe abavyeyi kugira ngo bakire abana babo kuva bakiri bato babaherekeze muri ubwo buzima kugira ngo babarinde vya bisebe canke ibikomere nsesereza mutima vyo mu bwana. Yego rero twebwe dusanzwe dufise ibiro ahi Bujumbura mu nyubako yitwa Peace House imbere ya Stade Intwari. Yego hanyuma tukaca tubirangurira aho ku biro turafise aho twakirira abantu ndetse abandi tukabakirira mu kibano ko turafise abakorera bushake bari mu makartie bari no mu mitumba cyane cyane mu ntara ya Bujumbura nagira mvuga intara dukoreramo aha muri Bujumbura meri Ibubanza mu Cibitoke ni Muramvya ariko kandi tukifuza kwagura aho ibikorwa byacu bishika mu gihugu cyose ndetse n'inyuma y'igihugu. Ego muri avyumva ko badusiguriye byinshi bitandukanye nkuko natanguye ndabivugana babwiye neza yuko ni kimwe nkuko babivuze usanga hari imiryango myinshi twabivuze ngana mu kiganiro usanga umuntu murahuriye mu ibarabara ejo uko ari umuziga siko umusanze bivanye n'imvo izina ziriya hari kire bashobora bavuga ngo yahuye hari mu gihugu hagati bamwe bashobora bavuga ngo yahuye n'ibinyamwunga ngo yahuye n'ibiki muga murumva neza rero yabidusiguriye si misi yose biba biri ivyo biba bivana n'uburyo naburiya canke mu mibereho yiwe mu muryango wo kunafatwa canke ahandi ugasanga ibintu birashoboye guhinduka. Bashaka kuba bibaza rero abakora dukurikirana ati bajye abantu none ko bashitse no munsi tutahora tubabona byagenze gute muri kuno kwezi habaye iki kugira ngo bajye abantu baze batubwira ibintu by'ingwara yo mu mutwe. Uku kwezi ni ukwezi gufise ikintu kwiharije mu bijanye no guteza imbere ivyerekeye amagara yo mu mutwe. Ni ukwezi harimwo umunsi wahariwe ibijanye n'amagara yo mu mutwe, ni ukuvuga umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe. Uwo nawo ku isi bawuhimbaza itariki 10 niba naho ntihenze kwezi kw'icumi mu myaka yose ariko bivanye nimvo izi canke ziriya kubera uba urongowe nabo muri leta baserukirwa nabo muri ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza rohonyanganda sida bivanye nuko na programa bafashe bashobora kunguruza bivanye nuko bibahaye uburyo n'ibintu kugena baronse umwanya wo kubitegura